igisabisho kirangiza kuno kwezi kwa gatandatu, igisabisho kitoroshe kuko cyuzuyemwo umubabaro ariko kandi kirimwe n'umunezero. Haleluya. Umubabaro kubera ko uhoraho Imana yacu niharirizwa yiyegereje sogokuru wacu, ariko kandi umunezero kubera ko Imana yarabikoze sogokuru ntiyadusiga ari imfuvyi. Kubw'ibyo reka ndabasabire ndirimwe Imana yacu tuyikomera amashi. Urufatiro rw'ano masengesho ruri mu ikete Paulo mweranda yandikiye Abanyatesalonika, ni igice cya 5 umurongo wa 18. Havuga ngo mwame mukenguruka muri byose kuko ico ari cyo Imana ibagomba ko muri Kristo. Nasomye muri Bibiliya Nyeranda handitse ngo muri byose na hose ni mwame mukenguruka kuko ico ari cyo Imana ibashaka ko muri Kristo Yesu. Muri byose na hose ni mwame mukenguruka kuko ico ari cyo Imana ibashaka ko muri Kristo Yesu. Bene data bavukanye, biroroshe cyane gukengurukira Imana mu gihe cy'umunezero. Iyo waronse promotion mu kazi, biroroshe gukengurukira Imana. Biroroshe gukengurukira Imana iyo twibarutse. Biroroshe gukengurukira Imana iyo hari icyiza cyaje mu muryango. Ibyo biroroha cyane, nubwo hari bamwe twirengagiza gukengurukira Imana igihe dukora ibyiza hamwe n'ivyo. Ko abantu bibaza yuko kubona kimbura warose promotion cyangwa ukaronga akazi cyangwa ukibaruka ukibaza yuko ari ubwenge bw'iwawe, ukibaza ko ari inkomezi ziwawe. Hariho bamwe tuvyibagira, ariko rimwe na kenshi iyo mu gihe cy'umunezero kije mu muryango biroroha cyane gukengurukira Imana. Ariko ni umusozi udasanzwe gukengurukira Imana mu hengamwe turimwo. Ni umusozi udasanzwe mu gihe wari mu kazi hanyuma bakagakukuramwo dekre yawe igahera. Ni umusozi utoroshe igihe ibintu bihindutse. Ni umusozi ugumye kumva amenga gukengurukira Imana ni ikintu gikomeye cyane. Ikibazo cy'uno munsi, mbega by'ukuri dore dushimira Imana iyo dushikira n'ivyago? Iyo bitagenze uko tuvyifuza, wumva woronka izo nkomezi zo gufukama ukavuga ati Imana ndagushimiye? Iyo tugwaje twabuze umuntu nk'uko twabuze sogokuru, wumva by'ukuri ufise inkomezi zo gufukama ukavuga ati Imana ndagukengurukiye? Urufatiro rutubwira ngo twame dukenguruka muri byose kuko ico ari cyo Imana ibagombako. Paulo mu kwandika iryo jambo ntivyaje uko. Uravye makete Paulo yanditse, ijambo gukenguruka riza kenshi cyane. Yaciye mu bibazo bitari bike, ibyo bituma bimwigisha gukengurukira Imana no muri izo ngorane. Reka turabe amajambo 3 gusa nanyene nakwe muri Bibiliya Nyeranda, kuko ndiko ndaraba Bibiliya na Bibiliya Nyeranda nasanze umenga muri Bibiliya Nyeranda hari ukuntu barivuga. Ikete yandikiye Abikorinto ikete rya 2 igice cya 1 umurongo wa 8 havuga ngo nkako nanone ntidushaka ko mwoyoberwa amakuba yadushikiye muri Aziya, ko twaremerewe birenze urugero kuruta ibyo dushobora, bigatuma mbere twihebura ko
ntakibaho. Uyu ari Pawulo yandikira ishengero ry'Abikorino ababwira amakuba bahuye nayo muri Aziya basugerejwe. Muri icyo kete nyine rya kabiri igice cya 4:8 Pawulo asubira kubabwira ngo amagorwa yose yaratuguye ko, ariko ntiyaturembeje rwose, ntituzi icyo twakwizigira, ariko nitwihebura. Mu gice cya 6 muri iryo kete nyene umurongo wa 4 na 5 avuga ngo ariko muri byose turishimagiza twebwe nyene nk'abasuku b'Imana, mu kwama dufise umutima rugabo mu magorwa, mu marushwa, mu maganya, mu nkoni, mu marohero, mu migumuko, mu buruhe, mu kurara amaso, mu kwirirwa ubusa. Umva ibyo bibazo byose Pawulo yaciyemwo. Yarafunzwe, baramuteye amabuye, yarirukanwe, ariko ntibyamubujije gukengurukira Imana. Abayuda baramuteye amabuye, ibyo twisoma byakozwe n'intumwa igice cya 14. Yarafungiwe mu ibohero ariko umwe na Sila, mugabo ntibyamujije kuririmba no gusenga Imana muri iryo bohero nyene. Afungiwe i Roma hari amakete ane Pawulo yanditse: ikete ry'Abanyefeso, ry'Abanyefilipi, ikete yandikiye Filemoni n'Abanyekolosayi. Ayo n'amakete Pawulo yanditse afungiwe i Roma, ari muri prison, ari mu gasho. Niho yandika ayo makete uko arane. Witegereje ayo makete muyasomye neza, ikintu cya mbere aje kuramukanya, igikurikira muri ayo makete uko arane aca abanza gukengurukira Imana. Kandi ari mu ibohero, agije kuramutsa yaca akengurukira Imana. Umurongo wanangaje ni mu kete yandikiye Abanyefilipi igice cya mbere ku 12 gushika 14. Avuga ngo bene data, ndagomba ko mumenya yuko ivyambaye ko cyane cyane vyashize imbere ubutumwa bwiza, bituma iminyoro yanje yo kubwa Kristo imenyekana mu basoda bose bahora bacungera ku kirimba no mu bandi bose. Kandi abenshi muri bene data bari mu mwami wacu baremeshejwe n'iminyerero yanje, barushiriza gutinyuka kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Iminyerero ya Pawulo ari Roma hari ibintu byamuronkeje, nubwo yarafunzwe kubwo gushima Imana, byashize imbere ubutumwa bwiza. Inkuru nziza yaravuzwe nubwo yari mu munyororo, ariko kandi muri uko gufungwa kwiwe Imana ihagurutsa abagabo n'abagore bagenda kuvuga ijambo ry'Imana bashize ambanga. Kubera wa Pawulo bari bizigiye atarakihari, Imana irahagurutsa abantu batangura kuvuga ijambo ry'Imana atabwoba bafise. Ibyo Pawulo avyibutse arashimira Imana ati ndagukengurukira kuko nubwo nari mu munyororo warahagurukije abantu bamamaza inkuru nziza. Haleluya! Ibyo byateye Pawulo gukengurukira Imana nubwo yari mu ibohero. Bavukanye, mbega tweho nabyo twokengurukira Imana muri bino bihe turimo by'umubabaro? Niko twarabuze sogokuru, ariko ngo doje kwiga ku nyifato nziza ya Pawulo, inyifato yagira ari mu bibazo bitandukanye yagiye ahura navyo. Enda basi nimuze dukengurukira Imana kwirage ryiza dusigiye na sogokuru, iragi ryo gukunda Imana, iragi ryo gusenga,
iragi ryo gufukama tukaririra Imana. Enda basi nimuze dukengurukira Imana ko yari yaduhaye ingabire nziza ku gihugu cy'u Burundi. Umuvyeyi akunda u Burundi n'abarundi, reka basi ibyo tubishimira Imana. Enda basi nimuze, nubwo Imana yamukunze kudusumbya ikamwiyegereza, nimuze dushimira Imana yuko aradusize turi imfuvyi. Aho nimwakomera bashimana. Aho ndaze abagunyabanga murataho icyo mvuze. Reka ngeze ngaho kuri ivyo nshimira Imana, ko ndazi namwe uwaho kanya niyo buri cyo shimira Imana kubw'umuvyeyi wacu sogokuru. Mugabo ni kubera iki ijambo ry'Imana ritubwira gukengurukira Imana, ngo twame dukenguruka muri byose na hose? Kubera iki? Icyambere, hari ibintu bine ngira mvuge nje senga tuje tubandanya na programu. Icyambere, biratubereye gushima cyangwa gukengurukira Imana kuko ngo nico itugomba ko. Haleluya. Iki Imana itugomba ko, muri byinshi Imana itugomba ko harimo kuyikengurukira. Imana irahimbagwa n'umutima ushima, umutima ukenguruka. Bene data, burya ibyaremwe byose birashimira Imana. Inyoni mu gitondo ziraririmba, ibiti birahungabana, umuyaga ukarengana. Umwana w'umuntu niwe wenyine kenshi na kenshi nabonye agira ibibazo byo gushimira Imana. Umwana w'umuntu kenshi na kenshi niwe agira ikibazo cyo gukengurukira Imana. Nabivuze tuba turareka gukengurukira Imana mu gihe cy'amagorwa cy'ivyago. Hari n'abantu batazi gukengurukira Imana iyo bashitse muhira ku mugoroba. Ashitse muhira kibaza nkaho umenga kubona yanye iyo yavuye agataha agashika muhira akaca yibaza ko ari ubuhinga bwiwe. Ni bangahe basohoka ntibagaruke? Ni benshi cyane bava muhira bakomeye ukaza wumva ngo karabaye. Ni kubera iki wowe iyo ushitse muhira Imana nta gikorwa Imana yakoze? Dushima Imana mu byo sogokuru yaturaze. Gushima gukengurukira Imana icyo kirimwo. Umwanditsi w'Izaburi igice cya 50 umurongo wa 14 havuga ngo uzoshikanire Imana ishikanwa ryo gukenguruka, iyisumba ryose uyishise ko amasezerano yawe. Shikana ikimazi cyo gukenguruka ku Mana. Iyo uvyuse mu gatondo kengurukira Imana. Hari benshi baryama ntiyavyuke. Kengurukira Imana ntacyo bitwaye. Ijambo ry'Imana rimbarira ngo kuba kiriho harakiri ibyizigiro, yuko ibyo bishobora kugenda neza, yuko Imana ishobora kubihindura bikaba bizima. Harakiri ibyizigiro kuba kiriho. Dukengurukira Imana ntitubifate minenegwe, nicyo itugomba ko. Irashaka ko tuba abantu bakenguruka. Ikigira kabiri, biradukwiye gukengurukira Imana kuko ni Imana nyene. Ni Imana. Ibyo byonyene biradukwiriye ko dukengurukira iyo Mana. Ni Imana idahinduka, izi byose, ishoboye byose, irera hose icyarimwe. Iyo yugaye ntawugurura, iyo yuguruye ntawugara. Niyo Mana bene data ikora ibyo igomba mu ijuru no mu isi. Haleluya. Niyo Mana.
ni Imana ituzi tarabaho, ibonera kure nibyo twiyumvira. Izi minsi yacu yo kubaho kuri ino si tuyikengurukire. Iyo Mana bene data nta n'umwe ashobora kuyihaririza cyangwa kuyiburanya kubyo ihisemo gukora. Kandi nagenda kubwira ngo ibibazo byawe ntibihindura ubumana bw'Imana. Haleluya! Ibibazo byawe ntibituma Imana itakaranga kayo k'ubumana. Iguma yitwa Imana iyo ushonje, iguma yitwa Imana iyo uhaze, haduga hanyerera iguma yitwa Imana, wabuze umuntu iguma yitwa Imana, wibarutse iguma yitwa Imana, ugwaye iguma yitwa Imana. Imana ndiko nakubwira nihindurwa n'ibihe umwana w'umuntu acamwo, iguma yitwa Imana. Imana ndiko nakubwira nihindurwa nuko arose promotion, iguma yitwa Imana, iguma yitwa Imana. Kandi ntihindurwa nuko wayibuze cyangwa ko bagukuye bakagukabira akazi. Imana ivyo ntibiyihindura. No muri ivyo bintu uzoshima Imana, kuko hari impamvu ishobora kuba ibiretse bikagenda uko, kuko yoyo irazi ibizoba hirya y'ejo. Hari n'igihe yo bigombye kugukingira ejo ntuzogenda kuvira mu gasho. Nugushima Imana kuko Imana iratuzi, irazi ibidukwiriye, irazi ibibereye mu mwanya wabyo, mu mwanya wo. Isaha y'Imana kutayishimira rero naco biyigira. Nikireka kwitwa Imana ngo nuko utayikengurukiye. Oya, izoguma yitwa Imana ibihe byose. Ikigira gatatu, gukengurukira Imana bituma twongerwa. Ubundi gukengurukira Imana ni ku nyungu zacu, kuko Imana nababwiye irikwije, irikwije. Igikora byose ni ku nyungu y'umwana w'umuntu. Bibiliya iraduha uturorero twinshi, ariko reka ntoremwo tubiri gusa. Ana mama wa Samweli ni inkuru tuzi mu gitabo cya Samweli. Ujya mu mama kubwo kubura kubyara aragenda aririra Imana, arayitakambira, arabwira ati Imana niba ndonsa umwana w'umuhungu nzoca ndamukuzanira abe ngaha mu ngoro yawe agukorere ubuzima bwiwe bwose. Imana iri mu ijuru yumva isengesho ryana, hanyuma mu wundi mwaka iramutera iteka avyara umwana w'umuhungu amwita Samweli. Igihe kigeze cyo kumucutsa ngo baramudugana amushikiriza Eli umuherezi, haramubwira ngo ngibi byavuye muri ya miniho nahora ndira. Uyu mwana namusezeranya yuko niyo Imana niyamumpa nzoza kubashikiriza hanyuma agakora ibikorwa by'Imana. Eli aranezerwa cyane ngo cyane basengera n'umugabo. Umve, kubwo gukenguruka Imana yakibongera abana 5, abakobwa n'abahungu 3. Ibyo turabisoma mu gitabo cya Samweli. Inkuru ya Yobu nta numwe atayizi. Inkuru ya Yobu tuyibwirwa kenshi cyane. Yobu ageze mu byago, umugore wiwe n'abagenzi bamaze kumuvako, mbere umugore akamubwira ati none hari ikindi usigaje, tuka Imana hanyuma ufe wigire.
basi ndiko navuga ngo abagore bari kune bari gutanu n'abagabo bari kune bari gutanu. Yobu yishura umugore wiwe ati uvuze nk'umwe mu bagore batagira ubwenge. Mbega none twohabwa ibyiza gusa mu biganza by'Imana tukanka kwakira n'ibibi navyo? Ngo muri ibyo byose Yobu nta cyaha yigeze akoresha akanwa kiwe. Niki ijambo ry'Imana rimbarira. Mugabo ugiye gusoma impera z'inkuru ya Yobu, Imana yamushumbushije kabiri kuvyo yari afise. Haleluya. Kumbure wambaza ikibazo ati umupastori nawe nyerengira yacanganyikiwe. None kweri ni iyihe nyungu dufise yo gukengurukira Imana kandi twabuze? Iyo shumbushanyo ariko aratubwira yitwa ngo iki? Reka basi nanje ndakwirariza ikibazo. Mbega aho nutakengurukira Imana uza guhindura iki ku bugombe bwayo? Ari icyo uza guhindura ngo no uca uhindura iki? Mugenge ndakubwire, nuko Paulo yavuze ngo iminyororo yiwe yatumye Imana ihagurutsa abagabo benshi batinyuka kuvuga ijambo ry'Imana. Niko Imana igiye guhagurutsa abagabo n'abagore muri ya mpemu ya sogokuru kugira ngo Uburundi bwuzure abagabo n'abamama bazi gusenga, bazi gushima Imana, bazi kurondera mu nyonga y'Imana. Ibyo ndabyizera nakekeranya. Absence ya sogokuru igiye guhagurutsa abagabo n'abagore bazi gufukama bakarira bakarondera Imana gusumba uko twara tubigira. Ishakane nje ndangiza. Biradukwiye ko dushima Imana kubw'urukundo rwayo yadukunze mu kuturungikira umwana wa Yesu Kristo ngo adukize. Usomye ivyete Paulo yanditse, imigisha yose umwana w'umuntu akeneye iri muri Kristo Yesu. Iri muri Kristo Yesu. Imigisha yose mwikete Paulo yandike Abanyefeso igice cya mbere gwera kuri umurongo wa 3 gushika 14, aho yavuze ngo Imana se umwami wacu Yesu Kristo iragahezagirwa, yaduhezagiriye imihezagiro yose y'imwemu ahantu ho mwijuru muri Kristo. Muri Kristo twahawe gucika abana b'Imana, twahawe gucungurwa kubw'amaraso yiwe, duhaga guharirwa ivyaha. Muri Kristo yatumye duhuza n'Imana. Ijambo ry'Imana imbere ngo kera n'abantu twarimwo twari twaratandukanye n'Imana kubera ivyaha vyacu, ariko kubw'igikorwa Kristo yakoze ku musaraba cyaduhuje n'Imana adusubiza mu rugo kwa Data. Kristo yaduhaye ubugingo budashira. Nico gituma twebwe turira ntiturira nk'abadafise ibyizigiro, kuko tuzi yuko sogokuru wacu yatashe kwa Data. Nitwaguma muri Kristo umunsi urizina tuzohura nawe. Haleluya. Araturindiriye. Ubugingo bwacu buri muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu dukwiye gukengurukira iyo Mana tukayishimira kubyiza igenda idukorera. Ikibazo sugufa, ikibazo nukurangiza nabi. Niko na sogokuru yakunda kutubwira. Mbega wewe uri kurakora iki kugira ngo uzorangize neza? Aho ni hari ikibazo, kuko uwanse gufa yaheze mu nda. Mushamutinya kwivuga nkaho menga muzokwamaho. Uwanse gufa yaheze mu nda kwa mama wiwe. Uwavutse wese hari igihe cyo kuvuka, hari
hari n'igihe cyo gupfa. Ikibazo si ugupfa, ikibazo mbega uzorangiza gute, uzorangiriza hehe? Niko sogokuru yakunda kutubwira. Uri gukora iki mwene data kugira ngo niwasezera tuze dusigarane iragigiza, tuze tuvuge nk'ibi turiko turavuga kuri sogokuru wacu? Mu nkundire nsenga Imana yarayo majambo ngo twame dukengurukire Imana muri vyose. Naco bitwaye ivyo buri kuracamwo, kengurukira Imana. Yoyo itubonera kure, yoyo izi ibyejo, hari n'igihe yoba igonje kugukiza akaga worose ejo. Turaguha icyubahiro Data, tugushimira kuri Imana igira neza, Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi. Tugushimiye kwino jambo waduhaye gusozera ko muri kuno kwezi, ukwezi kutatworoheye, ukwezi kwabayemwo ibihe bibi bitugora, ariko kandi byabayemwo n'ibihe byiza by'umunezero. Uradushoboza uwera kwama tugukengurukira muri vyose na hose, kuko nico tugomba ko. Urashaka ko tugira imitima ishima ikenguruka, naco bitwaye ibyo twatugo turacamwo, ariko hamwe no kugukengurukira icyo tuzi ni kimwe, nuko twimvira ko ivyumviro vyiza, udufite imigambi myiza. Hezagira abumvise no jambo ryawe, ubagire neza, utwame uduha imhemu yo gukenguruka uko bukeye uko bwije, mu izina rya Kristo Yesu, amen.